Shalom shalom yakunze imigisha Rhapsodie de réalités. Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 20 ukwezi k'umunani mwaka wa 2026. Je muri kumwe Adel Ange inamugisha. Ijambo twishimikiza uyu munsi. Icigwa gihambaye cyo kuronsa abantu agakiza. Turasoma muri Matayo ya 5 ku murongo wa 16. Abari ku muco wanyu bonesha imbere y'abantu wabona ibikorwa vyanyu vyiza bahimbaza so mu ijuru. Rimwe na rimwe iyo dushishikarije abantu kurondera abantu bakiriye agakiza baca biyumvira umuntu basanzwe bazi, umubanyi, uwo babana, umugenzi, uwo bakorana canke inshuti yo mu muryango. Ni wa muntu nyene bamaze imyaka bamubwira ivyerekeye Kristo ariko akaba atarigeze abishura canke ngo avyemere. Iyo havuzwe ibijanye no kuronka abantu agakiza uwo muntu niwe baca biyumvira. Na ivyo bishobora kuba vyiza, ni ngombwa gutabaneza ingene umurimo wo kuronka abantu ukora. Abantu bakwegereye cane akenshi ntibakenera ko bamara ku mwanya ubemeza inshuro nyinshi. Ubuzima bwawe ubwabo buramaze kubabwira. Umwami ntiyavuze ko dukwiye kubandanya kuvugana nabo ubudasira gushika babonye ibikorwa vyacu vyiza hanyuma bagahimbaza data wa twese wo mw'ijuru. Ahubwo yavuze ko dukwiye kureka umuco wacu kaga yerekeza ku ngeso zacu za gikristo, ku mico yacu no ku kuntu tubaho dukurikiza ijambo ry'Imana. Ivyo vyose biramenyesha Kristo. Nico gituma udakwiye guhindura kwamamaza ubutumwa bwiza kuba ibiganiro bitagira iherezo canke gusubiramwo insiguro imwe inshuro nyinshi ku bantu bamwe. Ariko ikiruta vyose basengera, baha ijambo ry'Imana imbere yabo. Ubuzima bwawe busa na Kristo buba intahe kuri bo, bazobibona babizirikane kandi bazotangura kubaza no kurondera inyishu igihe bazoba biteguwe. Muri ico gihe insiguro yoroshe ishobora kuba ihagije, ariko igihe babandanya kunanirwa kwakira ubutumwa bwiza no guharira nawe ja ku bandi bantu. Ntureke ko kumenyana n'abantu canke kuba hafi yabo bigabanya aho ushobora gushikana ubutumwa bwiza. Hari abantu benshi batarumva ubutumwa bwiza, hari benshi biteguye kubwakira, kandi hari benshi bari hanze y'abo bantu musanzwe muzinanye bazokumviriza igihe uzobabwira genda ubashikire. Sangiza ubutumwa bwiza abantu bafise umutima wuguruye kandi biteguye kubwakira. Rimwe na rimwe umwansi arashobora gukoresha abantu bamwe batemera canke badashaka kwakira ubutumwa bwiza nk'uburyo bwo kugutesha umwanya kugira ngo ugume ubandanya kubasigurira, mu gihe hari abandi bantu biteguye kwakira ubutumwa bwiza ariko bakaba batarashikirwa. Ntugwe muri uwo mutego, reka ubwenge bw'Imana bukuyobora. Gira ukwiyemeza, reka umuco wawe uboneshereze aho uri hose, ariko kandi genda aho mpwemu yera akuyobora. Turaje mu cya kabiri ari isengesho. Muraturana nanje ndayoborwa n'ubwenge bw'Imana kugira ngo mbe kirumara mu gukiza abantu. Umuco wanje uraka hose kandi abari iruhande rwanje babona ubuzima bwanje muri Kristo bagahimbaza Imana. Ubuzima bwanje ni ntahe y'ukuri y'ubwiza n'ubugororotsi bw'Imana, kandi biciye muri jewe abantu benshi baronka agakiza uyu munsi mu izina rya Yesu, amen. Twizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho. Turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya: Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Biciye kuri we no mu izina ryiwe mfise ubuzima budahera, ndi icaremwe gishasha. Ndagushimiye Mwami ko kijije umushaha wanje, ubu ndi umwana w'Imana. Aleluya! Turagukeje, ubu uri umwana w'Imana ukeneye impanuro zo gukura nk'umukristo. Twakure kuri 61 40 ubusa 14.